shit. Urumwana mubi. Nukuri kw'Imana urumwana mubi. Kandi birambabaje sana. Sana. Kubera. Habaye. Ndababaye to kandi uvyumve ni ryambere nshoboye kubabara nkuko. Basi ibi ni ryambere bigushikiye canke byo harabigushikira. Biki? Ikibazo ni wewe cyane sindiko ndagutahura neza nizere ko ivyo bintu utazobisubira ntibijyambere n'ijyanyuma nimba wifuza ko tugumana mu mahoro ntibijyambere n'ijyanyuma ntuze mugende Kurukura ncanga umutwe nagiteke mbe shete imagine frima imagine kushobora kwirirwa ngaha wenyene nunamamagare ngo twirirwane bikaba rimwe kabiri gatatu wewe warasaze wewe uzi nkumumana go hanze mbe sorry babe sorry gusa ndi mukurisha umukuri kwawe kubombeshwa nyene umwana w'ubwenge ni ukuri ikosa akamenya ko yakoze ikosa akarisabira imbabazi ariko umwana w'igipfu akora ikosa akakamika izosi akigira nk'atacabaye ubu azovuna kuko atagira kitabara nubwo azopfa ntawe uzomuhamba azoribwa n'ibisiga umubiri we uzoribwa n'ibisiga Sogo umbwiye amajambo akomeye cyane nawe reka gusangira nawe ahubwo reka ngende kuzana ico kunywa tube turaganirirako kugira umutima mwiza biratuma ushaka ku ndoto zawe Ajari ya Chanaki yizerera mu mutima uciye bugufi nivyo bitumye ubuzima bwiwe bushirwa ku iherezo
uko coba kingana kose ntikizigira kija hejuru y'ukuri. Ibihe vyose ukuri kuzohora hejuru y'ikinyoma. Benita, waribeshe cyane wibwira ko uri umuntu mubi. Wafashe nabi Angeli umufata uko wishakiye kubw'igikenye n'amafaranga n'urukundo rutagira aho rufatiye wibaza ko ufise. Benita, uri umukobwa mubi, uri umukobwa wo kubabarirwa. Washatse kunyica inshuro zibiri zose atacumura. No please. Nyumviriza basi, nyumviriza. Ndakumva ariko ntushe kumbwira yuko uyu yogaruka nga. Sinyina ko gumana. Et d'ailleurs, ninde afata decision ngamu n'urugo. Ndavyumva. Kandi nabigenze bwebuke. Iyo nabigenza bwebuke maramushije hejuru ya portail. Asohoke. Sohoka. Baravuga ngo isi irazunguruka. Uyu munsi ndi imbere yawe Benita. Urupfu ruba muri twebwe, ariko kandi sinzi impamvu tudatinya urupfu kandi ari rubi cyane. Uburyo ibyo wakora byose waribaza ko uzopfa. Ese uyu munsi uri hagati y'ibintu bibiri, hagati y'urupfu n'ubuzima. Sinzi icyo nakubona imbere yawe ko ari ubuzima cyangwa ari urupfu, ariko amahirwe menshi ashobora kuba ari urupfu rujyana kuri wewe, kuko sinzigera ndakubabarira. Uri uwo gupfa, uwo kureka ukabaho ukavyara abana benshi, uvyara abana ba Sekibi. Abantu nkamwe mufise imitima nk'iyo mubaye batanu ku isi mwurimbura isi. Anyway. Sweetheart. Yep. Hari ikintu ndikwiyumvisha. Uruhande rumwe ushobora kuba ari cyiza cyangwa kikaba kibi, ariko bivanye nande nawewe. Nibaza kuba muzi ushobora kuba natwaye inda. Sinzi ko naryoherwa cyangwa nababara. Ubundi vyotegwa nawe, umunezero cyangwa umubabaro byose byumva mu biganza vyawe. Muri ivyo bintu bibiri umbwiye, kubwo wumva ari keke no wifuza cyane. Ariko sweetheart, ninde munifuza kubabara? Umuntu wese wifuza kuryoherwa. Niyo mpamvu nakubwiye ngo kuryoherwa cyangwa kubabara biri mu maboko yawe. Ifu mbaza ati vyotegwa nanje gute? Okay. Vyotegwa nanje gute? Yes. Mbaje ikibazo cyiza. Umva ko mbaje ikibazo cy'abagabo. Ndikare ko mbaze ibibazo by'abana. Bivuze ngo icyo nakubajije ubwa mbere cyari cy'abagore cyangwa cy'abana? Cy'abana. Icyo reka tubireke, ndakwishyura kuri icyo kibazo. Sure. Ubu uzi combien de fois
nifuza ikibondo kivuye kuri jewe nawe, nifuza ikibondo kizuza kiricara ngaha hagati yacu, nifuza ikibondo kizuza kiraza ciruka kisimbirako ubwo neca kinwego ubwana. So nyine byoshika Imana ikanadufasha tugasanga kiriyo ikibondo ngaha nabiryoherwa sana sana. Bebe, ndakubwira ikintu ubundi ntabwo ndi kukujija ariko niko biri kandi niko dukwiye kubyakira. Urukundo sometime ruraryoshe ariko ruranababaza mu gihe iyo umwe muri mwe bwatari mvuga kuri muri uno mwanya uri kuravuga ko biryoherereko, ariko ndizera neza mu gihe byo bibaye iyi sura ndi kubona uyu munsi siyo nabona cyangwa izi kendi ko ndabona uyu munsi. I hope katazoma ati gute hari ukuntu mutwigeze ibitangazo ariko ivyo bitangazo bikabona nako muduha, hari ukuntu mudufata ukuboko tukambukana urugamba ariko hageraho rushoshe mukaturekura, hari ukuntu mutwogana mu ruzi twagira hagati mukadutayo. Ariko ushobora kuba wowe Mr. Kane wanje atari kumeze, ariko mu majorite abahungu benshi kwamameza. Jiri, it's true. Nukuri pe. Ivyo uriko uravuga sinja kubiri nawe, ndagushigikiye kuri buri jambo ryose wavuze, guhera kujya mbere gushika kujya nyuma. La majorite y'abahungu uyu munsi niko bameze, benshi pe, si bose nivyo ariko benshi. So ndekaro kumva ko muri abo bahungu bose bakora ivyo bintu nanje ndimo. Shukute nokora amakosa nkayo, gute no gutererana uri umwana wo mu muryango. Ibuka musaza wawe yatwaye mushiki wanje, Imana iradufasha, je nawe turakundana. Uri kumva ukuntu umuryango uri kuraguka. Ese gute nocanza gufata umuryango nkawutesha agaciro muri ubwo buryo kandi ngo ndihakanye ikibondo c'umukobwa twakundanye? Rero nyizere nta kosa nzoshobora kugukorera. Bishitse Imana ikaduha ikibondo ndi kumwe nawe kugeza ku muhero w'isi. Benita, iyo mba ngiye kwica wewe nta mutima mubi mba mfise, nta n'umutima mwiza mba mfise. Benita, urupfu rwagutashe.
nubwo aho twigera rimwe na rimwe ariho hagaruka bakadupfuna imitima nubwo yes nibyo ndi umuryango kuri wowe niba ushaka kwagura umuryango ariko ibyo ntabwo byokora ko mpemukira kandi undi umuryango wawe kandi hari benshi twiteye kandi twabona ko bari bubasha kuri twebwe twabona ko badashobora kuduhemukira ariko badutaye mu muriro kandi twabasabye n'ubufasha ubona ko tuko turasha baratureka turahengeregedera ariko ntabwo umeze nk'abandi sibyo ntabwo kandi wanje ameze nk'abo bandi sibyo no Jiri ntabwo ari komeza ibyo uri kuribaza abo bandi bahungu bakora ibyo nabyo ni ugukorera ndatahura agaciro ufise mu buzima bwanje ndetse no mu mutima wacu Anyway, sweetheart. Afite amakuru ya mbere uzi ko ujya mutama ari papa wacu amakuru agira kabiri uzi ko yigize umudamu kugira ngo aturinde ikigira gatatu uzi ko iyi nzu tubamo ari iwe no yes uko bigutangaje nanjye uruhu byantangaje apana nje kurankinisha shana ko nabukinisha kuri ibyo are you sure yes usikumbwiye ibintu bitatu ujya mutama ngo ni papa wawe ujya mutama yigize umudamu kugira turinde yigize umudamu kugira ngo abarinde ujya mutama y'inzu ni yiwiwe ivyo ni ukubiri ku mpande zibiri ku ruhande rumwe vyoshobora kugutangaza ariko ku rundi ruhande wapi kuri jewe nivyo ushobora kunangaza pe cyane kawe no le premier jour ujya mutama ndamubona nibwo yarantangaje n'umutama aciye bugufi umutama aciye ubwenge umutama tushobora kumenya buri kimwe cyose kimwerekeye rero kumva ko ivyo vyose yoshobora kuba yarihishije muri mwebwe kugira ngo nimubimenye nukuri ku bwenge namubonanye ntabwo nobihakana no vyemera ahubwo salute kuri we akigeretse kuri ico ni papa wanje kandi ikindi naco ndi umukobwa wiwe bisigura ngo afite ubwenge nka papa wanje ndabikunze ndabikunze pe uvyumva hama sheri reka ndagusezera kubera kutima ubundi watumye mvuga cyane mvuga amajambo menshi nk'inyoni yo mu gitondo nibagena no kuzimana kose ndenda kuzimana sivyo ubundi iki nico kimenyetso cyo bakundana batwagwa n'utujambo tuba dore uko barabwirana uravyo koko zokuri be reka ngende sivyo reka nahe ariko turaza kuvugana kuri phone sivyo gusa ndagusaba iki uze kubambwira ko naje ngaho apana sisa wowe turavugana by phone cyane brother wow both we want ndabigusabye ze kumundamukiriza umuntu ahiriza umubwira ati yari yacenga yari yashaka kuramutse ariko yakubuze sivyo tukanda okay
papa kuri kwemeye ko umuzamu kandi ngahari wawe iyo uri umwami hari igihe bigusaba kwigira umusivile kugira ngo urinde ubwami bwawe. Iki nicyo gihe ngo wishime. papa ndumva najya nishimye, numva ko ikintu cyari kindi ku mutima, ikintu nari numva ko nikoreye ku bitugu byanje, numva cyamvuyeho pe. ubundi yaza kuba ni radio, numva nari kubyina nkatariga kuko